uri umuririmbyi mu nzu y'Imana ugasanga uracanezerwa no kuvanga, uracanezerwa n'isi, umva n'umunezero. Uyu munsi waje kuririmbira Imana, ejo ugiye kuririmbira isi. Satani ariko arakwiba, Satani ariko kuba mu wundi mutima. Ugasanga hajya batanga amahera, hajya nibatanga amahera iyo ugiye kuririmba mu makaraoke. Satani ariko arakwiba, ariko ariba umwana wawe kugira ngo bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana kuri uyu munsi mwiza waremye, kugira ngo unezereze imitima yacu. Nje ngushima kukugira neza, nje ngushima kuko uratwitwararika, nje ngushimira kuko uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Nje ngushimira Mwami Imana kuko imigambi yawe ari myiza kuri twebwe, kandi Imana y'amahoro uhora udukebura uko bukewe nuko bwije mu ijambo ryawe, kugira ngo imitima yacu ihore iri maso, umwasi ntatwe ibico twahawe nawe. None muvyeyi ndagukengurukiye kandi ndakuninahaje ko n'uyu mwanya tugiye kuganira n'abana bawe, umwe wese aza gukura mwiciwe, ijambo ry'Imana rikamuremesha kandi rikamukomeza. Urakoze Mwami kuvyumvise, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ryavuga ngo reka gusinzira kugira ngo umwansi ntakwibe ico Imana yaguhaye. Haleluya. Niba umwana wawe ko Satani afise ipfuye rikomeye, aragomba kukwiba. Haleluya. Aragomba kucika goyigoyi, aragomba, ariko hari Imana nayo iguteramiye. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bami ba mbere, dusome igice cya 3, duhere ku murongo wa 16 dushikane ku murongo wa 22. Salomo acira urubanza abagore babiri. Bukeye abamaraya babiri baza ku mwami, bahagarara imbere yiwe. Umwe muri bo aravuga ati, urabizi ga databuja, jewe n'uwo mugore tubana mu nzu imwe. Bukeye mbyara umwana turi kumwe mu nzu, maze iminsi 3 mbyaye, uwo mugore nawe aravyara. Kandi twari twenyene, ata wundi muntu yari kumwe natwe mu nzu, atari twebwe twenyene twempi gusa. Hanyuma umwana w'umugore mwijoro arapfa, nyina yamuryamyeko. Nawe atavyuka mu gicugu, ankura umwana iruhande nsinziriye, jewe umusavyi wawe, amuryamika mu gikiriza ciwe. Wa wundi yapfuye amuryamika mu gikiriza canje, ngo mvyuke konsa umwana. Bugira buce nsanga yapfuye, ariko bukeye ndamwitegereje nsanga siwe mwana wanje navyaye. Kandi uwundi mugore aramwishura ati, namba uwo muzima niwe gwanje, ariko uwapfuye ni gwawe. Uno nawe ati, eka namba uwapfuye niwe mwana wawe, ariko uwo muzima niwe gwanje. Uko niko baburanye imbere y'umwami. Amen. Iyi nkuru murayumvise ko ari abadamu babiri babana, b'abamaraya, ngo hanyuma ngo baravyara. Umwe ngo aravyara nk'uyu munsi, uwundi nawe ngo iminsi 3 iheze nawe aravyara. Hanyuma ngira ngo sindi ko yaraborewe, kurumva kuryamira umwana ni ikintu kigoye, uba wasamaye gose. Waryamira umwana wiwe arapfa. Apfuye ngo arakanguka imbere ya mugenzi we, waromboka agenda afata umwana ari mu gikiriza cya umwe mugenzi we, aramumwaka, ngo afata cakiziga kiryamikaho, nawe atwara wa wundi muzima amushira ku buriri bwiwe. Hanyuma ngo avyutse mu gicuga agira yonsa umwana, asanga aryamanye n'ikiziga. Warakanguka. Bwango mu gitondo bukeye aritegereza neza, burya umwana wawe n'umuyobegwa, ngo araraba neza, asanga umwana wiwe n'uyu afiswe na mugenzi we. Aramubwira ati, nsubiza umwana wanje.
undi ati si uwawe, ati uwawe ntubona ko yapfuye, undi ati uyu mwana ni gwanje, hama ngo baja kwitwara. Mbega abantu b'Imana, iri jambo rigomba kuvuga iki? Iri jambo rivuga yuko aka gakiza twahawe, haleluya, uyu mwana twaronse, kuko iyo umuntu akijijwe, haleluya, aba avutse mu buryo bw'impemu. Kuko murazi ko umuntu agizwe n'ibice bitatu, agizwe n'impemu, agizwe n'umushaha, akagirwa n'umubiri, haleluya. Rero impemu y'umuntu n'umuntu, haleluya. Rero iyo umuntu yakiriye agakiza aba avutse, amen, aba avutse, asabwa guteramigwa, haleluya, asabwa kugaburirwa, asaba kubegwa amaso, haleluya, ukamugaburira, umugaburira gute? Umugaburira mu ijambo ry'Imana, haleluya, umugaburira ijambo ry'Imana, umugaburira mu gusenga. Umwana wawe akaguma agize iki? Akaguma ari maso, kuko Satani arondera uburyo bwose, haleluya, arondera uburyo bwose yica akubuza gutera imbere mu gakiza kawe, haleluya, haleluya, akakuzanira ibintu bituma usinzira, bituma uva mu byizegwa, haleluya. Ngo uyu mugore aravuga ati oya oya, umwana wanje ndamuzi. Rero uyu munsi wewe iryo tiro ushobora kuba uri mu itiro, kugira ngo umuntu aza gukura umwana mu gikiriza no kuba wasinziriye cyane, haleluya. Urasinzira kuko uyo mugore ubundi umuvyeyi naho umwana kakaza, naho agira ikintu cegeraho umwana we wari aba yakangutse, urumva, aba yakangutse. Ariko we wumva ko ngo yasinziriye, bamutwara umwana ntiyavyumva. Uriko uravyumva? Nawe uyu munsi ngenda kubwire muntu w'Imana, ibigomba gutwara uwo mwana wawe ni vyinshi, haleluya. Hariho akageso kakuza ko buhoro buhoro, wowe ukagafata ibisanzwe, ariko umenye ko kagomba kwiba, kagomba kwiba ku gakiza kawe, kagomba kwiba uyu mwana waronse, haleluya, kugira ntakure ngo ashike ku rugezo aba umwana muzima, haleluya, ashimwa n'Imana. Ugasanga akarigara karacakuryoheye, akarigara karacakuryoheye, ugasanga kugateramiramwo ntibigoye, umwasi akaba ariko arakwiba, ariko arabiba iyindi mbuto mu mutima wawe. Ugasanga wakomeje, byakuryoheye, bwahindutse ubuzima bwawe, ugasanga wa mwana yagize yarapfuye. Mpemu w'Imana ntakivuga muri wewe, kubera iki? Kubera gusinzira, haleluya, kubera gusamara. Ugasanga uri wa muntu ukunda, ndazi ukunda utuntu, umuntu akagutelefona ukumva uritavye, akayemvitasha araguhaye, urakemeye, ugasanga wageze kure, yakugejeje kure, uri umuririmbyi mu nzu y'Imana, ugasanga uracanezerwa no kuvanga, uracanezerwa n'isi, numva n'umunezero. Uyu munsi waje kuririmbira Imana, ejo ugiye kuririmbira isi. Satani ariko arakwiba, Satani ariko kuba mu wundi mutima. Ugasanga hajya batanga amahera, hajya ntibatanga amahera iyo ugiye kuririmba mu makaraoke. Satani ariko arakwiba, ariko ariba umwana wawe, kugira ngo uronke ibi, uronke akazi keza, uri umurokore, reka tubanze turyamane. Satani ariko ariba umwana wawe, haleluya. Ariko kanguka, kanguka uve muri iryo tiro. Umwasi aragusinze, kandi hariho n'utundi tunashobora kukuzanira, ukabona n'utuntu tuzima umenga tuvuye no ku Mana, ariko ugasanga nikivuye ku Mana n'umugambi wa Satani. Agomba kukwiba ico waronse. Imana igutabara, Imana intabare nanje, haleluya. Ntituryamire umwana twahawe n'Umwami Imana. Uyu mugore kari kabaye, uyu mugore kari kabaye, ariko kubera Imana ari umutunzi w'imbabazi, Imana ari umutunzi w'imbabazi, irabona by'ukuri ko uyu muntu akeneye gutabagwa, uyu mumama akeneye gutabagwa. Iyo wamaze kuryamira ibyawe ugasinzira, umwasi akakwiba, Imana yigarutse imbere yakugirira neza.
rirakugirira neza kuko ngo uhora iteze ibiganza bitegeye abantu bose ababi n'abeza. Naho waragiye kure garuka ku Mana, irakugirira neza. Ngo bagiye imbere y'umwami, usomye ngaha hepfo, ngo baja ku mwami, baja kubura navuga ati mwami ndenganura, je narenganywe, uyu mugore yanyivye umwana, uyu mugore yanyivye umwana, umwana wanje uyu muzima ni wanje nabibonye kuko ubugunde tarabeshe, none ni gute je noba yasanze aryamanye n'uwapfuye je mfise muzima. Undi ati je namwitegereje ndabizi ndazi hajya umwana w'umuntu ntushaka kumuyobegwa. Haleluya. Ega nawe iyo wibwa uramenya kuri mu ntege nke, uramenya ko utagihagaze neza, uramenya ko ya masengesho yawe ntikibyuka gusenga, uribuka ko itagitondo warabyukira muri bake ntukigenda, uribuka yuko ya masengesho y'agati mu ntukiyajamwe, uribuka kwa kwiherera kwawe n'Imana ntukibigira. Umva urabimenya hajya umutima w'umuntu niwe mucamanza mukuru gusumba abandi. Uyu mugore umwami Dawidi Salomo ngo ataravuga ati ndabyumva uko mwese muri ko muravuga ngo umwana n'uwanyu, jewe ngira ntore sorisyo ngenda batorera inyisho, ati nzanira inkota ngaho kizana uyo mwana. Baramuta ati mukatemwo kabiri kuko ntituzi mwenewe, umuhe igipande kimwe uwundi umuhe ikindi gipande. Nyina w'umwana ati yo, ati mwami, ati mumuhe basi genda muretse. Uriko uravyumva? Ati mumuhe ikirorobwa cy'umuvyeyi. Haleluya. Iyo wariye kuri aka gakiza vy'ukuri, iyo wahuye n'uyu mwami vy'ukuri, naho uba waratakaye, naho warazimiye, naho umwasaba yarakwivye, muhemu w'Imana arashobora gusubira kudodora ukumva usubiye kugira ikirorobwe cyo kuba muri kagakiza kuko warakariye kurakumva vy'ukuri, mwarahuye naho wogwa uravyuka. Haleluya. Haleluya. Naho wogwa uravyuka. Uyu mugore aravuga atoya temumuhe umwana wanje nzotuma ndamurabira kure mugaba kure. Uwundi ateka ati kata tugaburire. Umwami aravuga ati reka uwo mwana muhereze nyina n'uyu. Haleluya. Nyina n'uyu. Ingenda kubwire by'ukuri umugororotsi ngo naho yogwa, umugororotsi ngo naho yogwa arasubira kuvyuka kuko dufise Imana igumbushike kuri urwo rugezo umwasa kwiba. Haleluya. Umwasi ntashobora kwiba uri maso ko aramwumva kwaje, kandi niyo umwasi arashe kamenya umutego w'umwasi by'ukurura urawumenya. Iyo uri maso iyo ukangutse umwasi we ntazokwigera reka kugwana n'umunsi umwe. Turi mu rugamba, turi mu ntambara, tukiri muri uyu mubiri. Haleluya. Ariko iyo uri maso umwasi ntazoronka amenana kubera uterame. Haleluya. Mugabo nutaterama biroroshe ko wibwa kuko n'uyu mugore urumva ko yari yasinziriye, barinze bamukura mu gikiriza kubera yari asinziriye. Ariko uri maso. Haleluya. Uri maso yamahagaze ntagishobora kumuhangara, ntagishobora kumukura mu mugambi w'Imana. Amen. Ariko ngutera intege niwe warasinziriye nta kibazo, garuka, haracyari chance ya kabiri. Amen. Haracyari chance ya kabiri, umwami Imana gutegeye ibiganza kugira ngo akugirire neza. Amen. Haleluya. Ateze ibiganza kuko arabivuga ngo mwese nimuze kuri jewe, ngwino wikoreze ingata yanjye, ngwino ndagutabara. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira mwe maso kuko umwasi we ntasinzira, wahora ariko araroda tutotodone kugira ngo atwibe, wagenda aroha arondera uwo yorotse. Ariko Imana yo mwijuru kunkomereza. Ndagushima mwami Imana ko naho umwasi aduhiga ijoro n'umurango nawe uri maso ku bwacu, ko nisezerano dufise twese nk'abana bawe, kudasinzira kudahunyiza, uhora uri maso kandi udupfumbase mu biganza byawe. Mana urabereye gushima, uri mwiza, ugira neza, uri gitangaza. Izina ryawe rero rikomeze gushimwa no gushirwa hejuru, ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen. Amen.
Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza.